benshi muri mwebwe uri yuko mwegeza abantu benshi kuri Kristo mubegeza inyuma kandi Yesu yadutumye kugira ante kwegeza abantu benshi ubwami bw'Imana mwebwe n'umuntu mubona ariko aregera mu bwami bw'Imana mutangura bige ibintu bisize ku munwa bigeza kuri byo bana b'Imana aho nkumva nyamba nisize navyonzi make up acha numva ko umuntu arenze bija binzanira ubwishime vanity it's okay ko ndabiheba ko nzi yuko bintwara mu caha cyo kwimva ko ndenze ariko vuga ati orgueil siko bivana n'abantu anavuga ati ibi bintu je ndabihevye kubera nzi yuko nimvyambara nindavyisiga muga c'est pas en général rero ugasanga uriko uragerageza kuba perfect mu gihe wafunze simvuga nabi nkuko borengera ko niri watoya ngo simvuga ngo shaka gucumura okay ni wamara gufungura uri sanze gucumura urumva ugasanga simvuga umuntu udasoma umugenzi w'umuzimani abantu yari mu mafungo ashana adakora mu tsipe bavuga ati ndiko nzirinda gusambanya mugabo afunguye namugeno nega masheri twumvikane na dini nimwe yemera yuko uri sanse gusambana none kubera iki uvuga ati sije nzobona ndafunguye ngo umuntu wese ategeza ku si ibintu byo gukora kubera kufunze no mbw'Imana ifashe umuntu wanje zowugara abakizwa shaka munyereke umuntu umwe muri Bibiliya wonyene Imana yababwiye ngo kazokizwa ndagucungisha abandi bakizwa bacunge udakijwe neza uzuranyandikira liste y'abadakijwe neza n'abaderengeje banyereke aho Imana yabacungishije apana aho bavyihaye nabanka tujore vraiment yashize aho yakubwira ati wo kazubana Nikita yambaye impuzu irana ko yambaye jeep bamuhaye isi baramuvuma ngo turaguhaye isi ikintu cyose uzokora umva barakuvuma niyagira ikintu nakimwe kizokubera ko ciza kandi hari umuntu bavuma kandi hari umuntu bavuma bamuhora ko yagize bagiye mu mariage umwana wiwe murabizi ivyo yes urazi ko papa wanje reka ndabivugira nga mwumva ukuntu mutuntuza imitima y'abantu vraiment Pentecote wose papa wanje nkungize mariage akaza muri mariage yanje bakabimenya baca mutaramura kandi bamutaramura imbere y'ishengero umwana yavyaye yavuye akuye mu nda kora ko gize mariage sote membo warakoze mafuti uratwarinda kugira mariage ufisinda umuvyeyi waraje antendize mariage ya mama wa yakuvyaye n'umukatolika Jean Nkubu nivyo ngene nivyo shaka ugira mariage n'umuntu atari umukizi wo mutari Pentecote ugenda ubizi bazoca bantaramura mwiriwe mwaramutse welcome back kuri Siren Vibes spécialement muri Final Fact. Merci ku bakunzi bacu ku bantu bakunda kino kiganiro ku bantu chaque vendredi baharabaza akadukurikirana nukuri mana kadushimira abantu bose batatuvuye ko abantu bakiriko barahamagara abandi ko twagarutse twasuye kandi kuba active ku bantu muri WhatsApp channel merci kuba mwarayinjiyemwo batarayinjiramwo sha beshi umuntu atayipeza ashaka kuyironka ahubwo aravuga se harimo n'abanyanzi muri commentaire ngo duhe link urashaka ko link na madaba link imisi yose hari mu commentaire ndavyibagira defu kanshi muganda yibaha kenshi ndabaha link ahubwo gusa hari abantu baravuga ngo byanse oya ntivyanka vraiment narabandi vyakunze gute birankanye narabobesha narabandi bavyakunze telefone zawe n'ama connection ndamatsiko muri commentaire umuntu yabigize na Blaze aramatsiko bimbwira ko vyanse nkamurungikira na link jewe bikankira namba n'amatelefone ko abandi bavyakunze kandi jewe ndayifunze ko link caninjira mu direct wori mo deja show kugira basipime ko vyanka ni nadime uramatsiko bamwe ko bakivuga bamenda cyumvise nivyo adime iyo abantu bashara kivuga alors abantu mutaraja muri WhatsApp channel ndabaha link kandi no munsi muze kwinjiramo ko batarayinjiramwo ndavyibagiye ntamuze kunyibutsa nega ndi umuntu ndibagira muze kunyibutsa ko ndaca ni copie kore nka ndahejeje ndabaha link muce mwinjiramo muze murabaha turabaha ama link abantu usanga wageza akazi kenshi ugasanga nturavye ikiganiro o muzo bugifise hafi bigucitse cyangwa ugasanga ntakira vendredi uzokuja kandi muri channel hama ukira kuri link hama ikiganiro bikoroheye muri make nta no kwibikira uturinki twawe twibiganiro kugira ngo ntihagire emission nimwe igucika même si wagize subscribe hari igihe usanga ibonye notification mu tuntu twinshi muguri muri channel urasura ukinjiramo ukaraba ikiganiro utaravye
alors nuko ni ibintu bimeze no museni ni vendredi ni fun fact ni emission ikora abagore batatu kuri YouTube beza mwarakoze kuvyemeza ko turi beza turashimiye cyane gashireko nukuri Imana bahezagire gose kubera ko ubwiza buraturuhisha buraturuhisha rero ko muratwankuhaja kugira tumo tubuporta neza mu mahoro nivyo turabusiga muhira ega basiga babibagira ubwiza agusiga inyama ziyoze ndakuraba nukuri ko Imana bibagira ubwiza none nk'umuntu avuye muhira okay nta no tuvuta wisize sivyo uvuye muhira ubusa nk'umuntu avyutse ntose ubwiza muhira nyene uba ufite stress hariho buri ine kandi kenshi baraba mu avyutse bakubavuga burya buri ine donc murara kudura gasha gutelefona mu gitondo akuraba ingene usa utayize mba ni mwiza mama mvyutse mu gitondo sawa rero mba rero je nyine mfite tatuage numva mvyuka nikoze mvyuka afise makeup mbese compatite sine rero ni artificiel nabyishe urabitovye barazi ngo beze kuje ngo ni tatuage mugabo iyi mungo abantu bari bazi ko rukuremye hata tabonye likita tumureke agomeza sa kaza na boss ngo kudaheza kuvuga introduction yawe reka ndawa Nikita yasutse ibisuko vyiza igisiko kiyanye is always a good yamushatsi yonze turayiruhutse nuko rero apprécier la beauté de Nikita aujourd'hui turashimye ko amasegonda muri ralenti slow mo nuko rero nimuramutse abafana banyu n'ubudungana mwamaze kubavugiramwo kubatabazo agent kozira codes kwa nabagiye kuvuga twozira codes kwa kuzashaka abantu batanzi hama nkabandi umwe mu ba host ba kino kiganiro ca vendredi sindi je ngende kumwe n'abagore batatu babiri reka baramutse hama twakira umutumire wacu uno munsi dufite umutumire tumaze dusatumire Claque ndaba amahoro cyane bakunzi ba Siren Vibes bakunzi ba Fun and Facts karibu mu kindi kiganiro cyo kwa gatanu comme tous les semaines oh my god ariko hano kiraba samedi make bacagiye ko vendredi mwijoro ariko samedi ntibaragera ndurashikana mindo ndabatiri ndamaze guposta rimwe samedi kandi abantu ntazo mars hari abantu nyene badizari mba muri ryo je niyumva nabi mugabo bo ntavyo baromaze ndavuga okay abandi biganiro vyishe gaye kwara but anyway twizeye rero ko weekend yanyu ari wanene twige turi bazima turashimira Imana alhamdulillah turafunze abantu dufunze tubikomera amashi simbonye muko maranyokoka ega tuve gufutura n'ubundi hajya ikidukoze sangapi ubagiye amasaha arageze okay umva duhaye inguvu je nshatse guha inguvu abakatolika bari mu Karema bariko baragira Karema abamizirimo nabo nyene bari mu kwezi kw'Ramazani nabo nyene barafunze donc rero mwese mukomere kwivura Imana ni imwe amen akoze cyane madame Dacia ari mu mafungo ego itwa Dacia Munezero by the way nanje ni Nikita gira sinze kuvyibagira hanyuma jewe ngiye kuvuga ubu unye kubera amafungo y'ubu abakatolika badusavye kuvuga make yewe kwifunga kuvuga nabi rero kugira ngo wirinde kuvuga nabi ufumuhora aha niriwe mpoze ngiye kuvuga ubu nje ufunza amajambo wow ico gitiwe mwakoze cyane kandi bakunzi bacu bakunzi ba Fun and Facts bakunzi ba Siren kubandanya mwazi miharabuti yaba badamu beza batatu bane uyu tuza kumushira mwanyo mugaye yaba badamu batatu ku YouTube beza akomuze muragashiramo ubu cagwiriye ana ujya mupira ujya mugenzi wacu yari yakoresheje abagore bo kuri YouTube ubu cahindutse abagore beza bo kuri YouTube
twizera rero ko muri benshi cyane mwagarutse kandi kuturaba muguma muturaba mutwumviriza mupartaja mugira like mugabo basa n'ukuri tukintu kiraturuhishije like yanse pe yanse muradukomeretse mwari mubizi yanse uramaze ko uri kurigisha umwana hariho akavideo kamaze iminsi gasikira umuntu yigisha umwana mayonnaise sinzi ko murayibona nayo urabona agasubiramo ibintu bitari gushika naho umugabo yambare papa wiwe ubona nyine ko agira mwiyica umwana akavideo mayonnaise rero n'aba bantu bacu umenga niba abana uri kurigisha wa mwana uri kurigisha ikintu kamwe kimusubiramo uyu munsi ejo ukagisubiramo abakunzi bacu mvuga ivy'ukuri yego frema apana vyo gushikuza ntaciye ku ruhande reka ndabirabonye tutarashika kure emission uyu munsi tuyikoze ko igeze kuri 7000 sivyo na likes amajana 444 ku bantu ibihumbizwe kameme naho taragihewe n'ikiganiro ntutwanka Yo tworeka kutuhayo like genre kwenye basi likinga decor basi likinga song basi likinga basi amakamera meze dukoresha basi likinga basi irya tableau ninzize irateye igomwe mama ya kuri kintu kimukunda liking ubwiza bwacu Asha kuburi na liking bikunda niba dufite umutima ukunda basize bakunda dash bakunda izi bage ziwe afite verni nziza n'abaka lipstick banijije nikieza baka liking kugira bakora bazo like ibisuko bya nikitazo like tivela ngataga ibisuko none na byari bishasha byari bihari ubundi ari bishane niho baca bagira yes reka ndabira binavye nyene dukora akazi cyatuzanye mugane warawe na iki ngo dukora akazi wow nuko turi kumwe rero n'umutumire wacu twama dufite abatumire beza turi kumwe n'umudamu mwiza n'umudemoiselle sindamwicira isoko turi kumwe n'umudemoiselle mwiza bwirabure bwiza karibu cyane umeze neza n'umudamu atera inkuru abantu b'Imana uzama kamera ko aramutera ubwoba oya mukanya birahera kumenyera niko bose bitangura atera inkuru sijana bibabwira muraza kuvyibwira ubaramutse batumire bacu ubidondore murakoze kunyakira hama nitwa Mireille Kiz Kamikazi uretse ko benshi bakunda kunazira Mimi ngira baba bashaka kwiyorohereza hama nkaba nkora mu Kigobe ndi mu responsable marketing kuri La Perle Hotel en face ya kwa Kale yarigeze kudutumira nari bagikora ozi uraraba muze gufetera kabona ne hageze umuntu hama promotion tugikubita kiriya kigore cyo kuri YouTube akatujamu ego murakoze okay turi kumwe na Jenza kumwita Mimi sinzi dasi jya fata sinzi ozi jya fata kubera umwe wese arafise gufata ijya shaka kamikazi bitse sawa ndakita kamire okay tugena ozi dufashe Mimi amasageze ku witakanze nuko dufise umutumire wacu nkuko rero mubizi iminsi yose ya gatanu tuba dufise sujet tuvugako tuba turi twenyene tuba dufise umutumire tugumana bush iminwa irahari twarayimeze akosha twarayimeze vraiment ico onye nico Imana itatwiye ariko hingi gato ukiri kuri ico vraiment abafana bacu turakeneye ko muzamura tuzo turakora boha muze muratubwira byare mudukumbuye twenyene nagare mukumbe batumire kwani mutubwire haba mubonye tuza turi 3 tukatokume kubana muri batatu ngo tamutumira hari ikindi gihe umukeneye mutumire umuze muratubwira mwifuzi iki okay turi kumwe rero na Mimi nababwiye no mudemoiselle akijijwe ndagashize kwa Kristo no mudemoiselle akijijwe dushaka rero guhamagarira abantu ngaha bakijijwe abakizwa turahamagaye n'abatarabakizwa muri rusange ego cyane abakizwa kubera ko ibintu tugiye kuvuga ko ni ibintu murabizi twama tuvuga ibintu swati tubona tubayemwo tubwigwa byose muri rusange
uyu munsi tugiye kuvuga ku bijanye tugiye kuvuga ngo umukizwa ntimutubone kutariko ntitugiye kubinjirira oya mugabo tugiye kuyaga namwe bwe muko muradukurikirana turafise twese image twahaye umuntu w'umukizwa uretse ko vyagiye birahinduka ukabona umuntu w'umukizwa atari kuri ya image tuzi kera twari tuzi ngira ngo twaha image aba Pentecote ko ari umukizwa ari wa muntu w'aka naturel ataga crayon ataki atapantaro muga mu nyuma vyagiye birahinduka muga nubwo vyagiye birahinduka uko vyaje siko bimeze uyu munsi turabona umupasteur yambaye deshire uyu munsi turabona umupasteur afite madred urumva même si hariho abantu n'ubu gushikura igitsitazi bakibona ugutariko ubu turabona umupasteur afite tatouage bikaba ari ibintu bisanzwe uyu munsi rero hariho akantu gatoyi bifatikanye no muri iki gihe turimo c'ikarema canke c'amafungo y'aba musulman hariho umuntu yibaza ngo muri kino gihe niho uzobonera umuntu afunze jya kwereka ko ameze uku adasubira kwisiga hari abantu badasubira kwisiga mu mafungo aguma nyene umva kandi abo bantu na Bibiliya ntibemera abafarisayo ni Bibiliya inivyemera rero uyu munsi tugiye kuvuga ku mbega umukizwa umuntu arashobora gukizwa akaguma yifana arashobora gukizwa akaguma ari umusirimu umusirimu duhava tucakira ukundi umuntu arashobora gukizwa akaguma akeye umuntu arashobora gukizwa akaguma ari cool atera inkuru yugurutse ayagisha bose kubera hari umuntu acavuga ati niyo setani ndakwegeje mbega umuntu akijijwe arashobora kwicarana n'abandi mu kabare akifatira ayo mazi yiwiwe akifatira ku kaju akifatira mugabo bagasangira brochette udusigaye tubona hariho abakizwa bagira hari Miss Nani nabonye bazanye kahaho ke abakizwa gusa sinzi yahereye n'ubunye nabonye ko tugafisha yasubiriye haruguru juste ya Fide Dido non ni hepfo kaya kazero ka iskari bien ego ntabwo tuzoyijemo ico gitiwe mu news tukigarukiye kuri bonane kwanza aho ni kera turaje no kwikira mu ndwi kandi Miss nidutwara ko ishaki garantiye nituje rero uyu munsi tugiye kuvuga kuri abo bantu mbega umukizwa akwiye dukwiye kumwakira gute mbega dukwiye kubona ko uyu muntu tuza kujana dusohokana twicarana tugasangira brochette dushobora kujana akinywera ifanta mu nkuru nyinshi agashikana minu yicaranye natwe naho bigoreye jewe ndi mubi ikigeragezo temptation ntimugwe bakuwe batokwicarana nande natwo ndikura none tugiye rero kuvugana kuri ivyo bintu umukristo kubisanzwe umukristo n'umuntu wese yemera Imana kubisanzwe à la base yego azimana umuntu wese yemera Imana n'umuntu wese yakiriye Kristo nk'umucunguzi nk'umusoveri w'ubuzima bwiwe niyo bitwa umukristo rero umukristo rero nico kintu abantu benshi ntibagihurizaho kubera ko hariho abaca bavuga ngo utarabatizwa mu mazi menshi ngo ntaba arakira Yezu nk'umwami n'umukiza bikanze kinyagahene yashatse kuvuga ingene abantu babivuga niko ubunya rero tuje kuvuga ubatizwa aramaze gukizwa deja ubatizwa deja uri umukristo mugabo urabizi ko abantu benshi ivyonye bayihagararako ayeka ntabwo ari ivyo justement nivyo rero tuje gukura nivyo tuje kuyaga ko uyu munsi Mimi umuravye gutya antuka umuntu ashotse kubona jewe reka mvuge kwanza ukuntu twamenyanye Mimi twamenyanye minwi kare twari twabanvise bari batwumvise ahantu ku mugenzi wiwe Rwanda ba Etats-Unis acha invita abagenzi baze dusangire hama rero Nikita yari invité par abagenzi twumvise so turamumenya rema still nyene ko sanzara umustaje narinda mu nta musitari n'uwo hama rero inkuru comme ça so turamenyana urumva nkaho muri show na show asa yego nkuru nshaka tubona ababwiye aratera agira harandi tumaze kwicara haraho
aratera inkuru urumva twari tuvanze harimwo nyene abo bantu bitwa ko ari ba bantu b'imbere n'abandi nyene bayabaye nyene bisengera urumva mugabo urumva yaricaye aratera inkuru araryoherwa rero hariho nk'ibintu hariho abahagarikwa mu masengero kubera ivyo onye hariho abo abantu badoma ku rutoki urya ntarakizwa aracicarana gute na banaka baracashikana aya masaha gute aracicarana gute n'abantu imeza iriko inzoga nk'izo zose ayicara impande gute kuko murazi ko hariho n'abakizwa inzoga batayikorako gusa vyonyene uyu munsi rero tuje kuvugana mbega umukizwa akwiye kumera gute umukizwa akwiye kwifata gute mbe umukizwa ni hehe akwiye kugendera ni hehe atakwiye kugendera mbe muri iki gihe c'amafungo niho umuntu akwiye kujya amusaya hanye nubona ati ujya muntu kweri arafunze suwa umina mutesa nivyo tugiye kuyaga ko rero uyu munsi bajya abadamu barafise ico baza kubivugako ariko reka tubanze twumvirize umutumire wacu ico yitubwirako. Okay, murakoze. Bon, je shaka bivuga ko icambere nkuko Ozi yabivuze biranditse muri Romains 10 guhera kuri 9 gushaka kuri 10. Havuga ngo uzokwemera akatura akizera yuko Yesu ari umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe azobakizwa. Nuvuga ngo ico nico cambere. Hama nuvuga ngo umaze kwizera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza mu bugingo abakugereyemo. Wizeresha donc umutima niwo wizeresha hama ukavyakurisha kana hama still Yesu akaba ari mu bugingo bwawe hama bima ico nico cambere nuvuga ngo nico cambere ni nkangajwe ubwiraniye na Kristo hama après niho rero ututangura rero guhinduka hari abantu bavuga ngo urumva ngo ndashobora gukizwa ngo nk'inzoga ngo sishobora gukizwa ngo nkija muri boîte ngo ndire nzomanze ndabihebe uvuga ngo nta muntu n'umwe ashobora kwikura kw'ivyaha wowe emera umuhamagaro hari akajambo nkunda kubona muri Saint Joseph kera bon dimwe navuye makizwa muri Sunday school tusa muri Sunday school mugabo ni hari ukuntu wasanga umugenza n'umuyaje tugenda muri Catholique nkagenda kwanda umwana hari akajambo kakanditseho ngo nuko ndi kurugenda dodora ni wumva icyo ryanje ukanyemerera kugurura ndinjira urumva ivyo sanare n'abantu n'abakizo sanare n'abantu n'abakatolika ko iyo version nayibonye deja muri Catholique bisigura ngo ni wowe uri sanse kumva ijwi ukumva umuhamagaro hama ugaha Kristo ubugingo bwawe amaze rero kugerera muri wewe acaza muri wewe hama ibisigaye kuvuga ngo ndi sanse guhe bibi kugira na muntu afise ubushobozi bwo gukora kicaha niwo mara kwizera plus ugenda urasenga ku munsi plus ugenda uragira ubwo bugingo na Kristo buke nuzomenya ingene zanzoga uruboregwa wabihevye nuzomenya vya apetite wagenda mu busambanyi ujonse pakwa canke wabesha abarundi bakunda kuvuga ngo utabesha nasumira umwana biya sivyo hari abantu basumira abana batabesha donc je vais dire que ni juste kwita muhamagara hama ibisigaye byose biriza abakizwa biraryoshe kumva nation abivuga neza gute rero again abakizwa ndabasabye niba urugize n'agatima ko kugenda ko guhera kino kiganiro sugaruke n'abagenzi bawe kubera iki ndayivuza kubera iki abarundi na majorité n'abantu bakijijwe n'abakatolika n'abakijijwe nakorana nabo nyine baremera Yesu nabo nyine abakizwe donc ibi inye antuka biraraba abarundi nka bose no musulman naho ari musulman somehow abana n'abakizwa agendana n'abakizwa donc arashaka kumenya ati uyareka ritwana canke ntareka ritwana donc ni muhamagarane muze twicare tuyage dutekanye kubera ko ni sujet sensible ko twese tufise ukuntu twemera n'ukuntu twemera Imana mugabo basi twigishanye ni gute twokwitwara gute twubana n'abandi bantu alors hari ikintu gitavuze genre est-ce que kijijwe uri sanse guca ubu umuntu akanyaraye use guca ubu umuntu asa nabi use guca ubu umuntu yambara nabi nimbura umuntu wara wambara neza umupozompa umugani wa Daddy wizi ku TikTok usanze kucuro wa muntu ari mediocre wari umuntu ari excellent mu bintu wari kurakora jewe vraiment unye sinzi ko bigana ngo kera niho wabona umuntu akijira ukabona ko yari umuntu mushura bitora yari umuntu yambara neza yari umuntu ari joyeuse mu bantu mais as long as akijijwe
c'est comme si guhinduka bavuga ukijijwe no guhinduka ku mubiri no guhinduka muri comment dire muri tempérament za kurazindura ku nguvu en fait sikimana yakuremye muguru kura bashaka kuba umu introvert wari umu extravert nukivugisha abantu kuvuga ati havugisha nikita cyane mavasa naracumuye nicara na Darcy hava avuga ibintu arava ncumuza maybe mpava nimvira ku matatuwaje cyane ndamuje cyangwa icaha rero mfungumye ko nguma ndije nyene ninyegeza ahantu aho mukwinyegeza mu bantu bizoguhindura wewe bizokugira undi muntu atari we bikugira maybe umuntu atari sociable wari uri sociable usange usigaye ubishe kandi bugizwe n'ibisigura kubiha sabije bugizwe n'ibisigura kwambara nabi uyaha nibisigura ngo nimba wisonzesheje guca ari wa muntu yirirwa vyimvye umunsi wose yirirwa ariko arashobora kwera inzara abazinzara yateresha mugabo nimba utiko wisonzesheje ushaka kugira intimite n'Imana Yesu niwe bamubajije ngo baga abantu bagenda baravuga baba mwishenge bamubara mu masinagogi abwati bari impambo yaba bamaze kuyironka kura ko bashaka kubonwa n'abantu bashimwe n'abantu kura ko bisonzesheje mugabo wowe ni wisonzeshe uzi ukara jahiherereye utagate wisiga parfait uzi wemera kugira ngo umve nakavuta kunywa naka fenti kumunwa usoho kusaneza ntiyagire umuntu abona inzara ya mu maso kubera iki bakubone ko wisundesheje baguhe kuvuga ati ugiye umuntu arakijijwe ugiye umuntu aragizene ni hypocrisie c'est pas ngo wewe ukeneye kuba hafi y'Imana ukeneye ko abantu mubana hafi babona ko uteza babona ko uri umuntu akije mu urazi wa mutima urazi ati nyene kudashabona kundi umuntu asiga kijwe cyane gose donc impembo bamaze kuyironka wayironse he mwisi ntiwayironse ushaka kudashaka kubona ukiyakubonye sare ndagucira mu gatozi sinzi kurabona umuntu umushora kuba mubana akabazwi ko ari umukizwa asenga wamara Bibiliya akabazwi ko utegera naho aba igikashwa cyambe hajya hari umugore asenga asoza urupangu ni mama pastor canke ni pasteur kanake pasteur wahehe mugabo wo muzi wori umwana wiwe uramuzi ugati papa waje David ko sabagore batatu David ko sabagore batatu mugabo mwishengero abazi ko umugore umwe bazi ko ngira ukuntu umwana azokizwa ngira ukuntu umwana uzamwamira vyamwa vyiza abantu bo hanze gurukura babesha c'est vrai mugabo abantu mubana hanze alors ivyo bintu byo kuvuga ngo mugira muce mu aba exemple mugani wa Daddy Wiz haraha karine ko nako ndimvira ati bakizwa muri iyi minsi si bose vraiment mugabura benshi muri mwebwe sindi ko ndishira kusindira ubivuga uvyikura benshi muri mwebwe uri yuko mwegeza abantu benshi kuri Kristo mubegeza inyuma kandi Yesu yadutumye kugira ante kwegeza abantu benshi bwami bw'Imana nubwo n'umuntu mubona ari karegera mu bwami bw'Imana cyamutangura bike bintu bisize ku munwa bikibaza kuri ivyo bana b'Imana hindura ivyo bintu hindura ni wa muntu yari muri process yo kuba transformer yo guhinduka yo kuza maybe Jana bambwira abantu bafata abakristo ubu bashaka gurusha ubukristo voilà bashaka ingeheze ndakubwira urumva ugasanga umuntu ego ashija muri boîte nivyo mugabo aracafise wa mutima mu vyura dimanche kuza gusenga même si yaraye muri boîte uwo muntu ukura mu juje wowe sinakubonye ejo ugiye muri waraye muhehe none uvuye gusenga vya vrai uwo muntu yimubwira gatanu azodende bukigwa aruhiyagiriza avuga ati mbega ndikuragira sije kandi ndagumenga hanya Imana ashaka kumeba boîte nyingine zo zibintu hajya hantu hari kuzokura n'Imana ikamukuramo ya nyota ya boîte mewe utumye aguma muhira wanda kubwira ikintu kimwe ivyo nikitaravuze arabakizwa bamwe again tuvuze bose nimuca muza musare muri commentaire usazuzo wa wiketse ikintu nyagahene donc hariho bamwe hariho bavuga ngo gwiri n'ivyatsi vyiza donc arabantu basumvya ubukristo n'abambassadeur plénipotentiaire ahantu hose muri Bibiliya Yesu wenyene yaragenda n'abafarizayo yaragenda gusangira bakamujuja nawe nyene kandi ego avugaraya ego wawundi ngo untumwice ngo aje gusambana okay mwebwe haguruka umuntu amuteruye turawe bose cyasubira inyuma wokijwe hirya y'ejo rero igete babivuze abayuwayo bagiye gukizwa bagikizwa abanijare yo ivyo bintu nasoni batwa handitswe imirongo y'ikiriki arasumbije Yesu nyene reka ugende muzana bukebuke nuwanje ndamukunda nico canzanye nawe niko nyene yivugira Yesu aranongore nta brutalize arongorera urabinekoranwa ibintu bibi nibikuvamo sibikujamo pasta okay weriko umuntu
intege nke Yezu wenyine ari mu ijuru arakora mubona ati uyu azoza bukebuke wariko nyene sinzi waguhaye iyo mission urumva ariko legenda sha ndatiye no kwivuga vraiment ko je abantu batawe gusenga vyatari ndanabatinya mana yanje kuko hari ibintu mu mutwe aca bakadikara doshe radical wowe Imana yakuremye ntiyikura guhana irakuje Petero yisaba ikigongo wewe wa muntu rero yumva ko yakijijwe imereye byemwe n'Imana arumva ko Yesu yobaciriye imanza yumva jesi nkibicaramo murabana akatanga kujajinga deja ngaho uyo Mana wamaze vyaheze byo byo kuba umukristo uvuga ngo urakunda mugenzawe urakunda mugenzawe ukunda usengera abansi bawe mana biruzwe ariko meze gutya ivyo bintu none abagenzi batarakizwa bazomenya gute Imana mu gihe ubahunze nawe ariko nk'ubunye wabonye ngene Mimi ariko arasigura ijambo ry'Imana ngene ari joyeuse kuburyo hariho nk'umwana umujene fille hariho rega n'abavuga ati jewe nashaka kuja gusenga mugabo baca bandaba ukuntu ngiye nisiza crayon kanje nza kumbona ntari we mugabo urumva nk'ubunye Mimi akara gusigura ijambo ry'Imana ukamubona ucumukurikira siko uravyumva ari abantu uri Imana nuwarafisa ugatima bwa attends jenga amere nka nikita nikita umuntu atari inkuru ubasigara umuntu ari amer akuvuga hera nk'abajya anye ukurajije abantu bose barenganye sangapi ushobora kwiyumvira yuko uri kuraboneka neza imbere y'amaso y'Imana oya mbega kubera kimuca mwambara nabi je nakunyanda gahagarare kuri kimuca mwambara nabi atwamwe mutumwa waje nibe badakizwa bwati bya bintu nivyo babono kwere bagenge umuntu karatesara y'amatsaye ubunya sigara umuntu yambaye ibintu bigera vy'ibigutiya vy'ibintu pantaro zigera ngaha ma tujajinge n'abantu je ndiyumvya ndishira mu kibanza judging niko ndavuga jewe urumva niko mugabo je am judging kuri mwambara nabi I'm judging see right then je vais réfléchir à haute voix umuntu umva aravuye mu kintu hari ikintu camukubise unye sinzi Imana yamubwiye akantu yasomye akantu muri Bibiliya karamuhindukiza okay hama acavuga ati ibintu vyose ndubasha kugira turunanye rimwe saka tuvaye gusumire ndabe hariya mpindukire birumvikana yuko avuga ati petese ibi bintu nk'uje nyamba nshobora kwisiga ibinyobwa ati ndibona na kimwe ariko nkumva nyamba nisize navyonzi makeup aca numva ko umuntu arenze bica binzanira ubwishime vanity it's okay ko ndabiheba ko nzi yuko bintwara mu caha cyo kwimva ko ndenze ariko vuga ati orgueil siko bivana n'abantu hano ati ibi bintu je ndabihevye kubera nzi yuko nimvyambara nindavyisiga mugase pas en général abantu bace cabije ndahayize ko ndumvira abantu bafite batandukanye hari n'abandi rero umva rero ariko nyamba wewe wabishitse ngaho umaze 20 ans warubigira we Imana yakuvugiyemo ntiyavuze muri ho parler ngo atubwire twese we yari umunsi wawe hari abandi bamaze imyaka 100 bakijijwe before you bakijijwe we warushikanye umwanya wawe donc rero kana abandi bazo cika uravuga nabi shaka kuba uri pasteur cyangwa papa babiheze urukura kubwira abantu nabi nkande Imana yabaretse reka ndabwira akantu gato ya Jevre bamura kanze mubigira ama pasteur kagisi ari mu pasteur bongaha mu Burundi vimaje no mvirizo tumwa bwiwe kandi ntikanye nkaryoherwa somo yose nkayiheza kubera iki bro ntakankama kuri kimukankamira no mukomera ijambo ry'Imana umuntu ukora mu ijambo ukora mukankamira ariko konta pastor bashi niko bakankama nindi yabitanguje bijya bintu umuntu bitanguje ni bagize nabi yabwiye ngo kuvuja mwe mu gukankama gira ni rero bibatuma kuba mwemera yona birivuga ko mwemera kajukira karongorera vrema kajukira karongorera ndatera inkuru wo kuri Trezor yavuga bukebuke Patrice mwarimo Patrice ibintu nyene umuntu umugije mu Imana umusigurira muyage byinjiye mu mutwe no mu mutima wenda nikita kugiye ngo kurankamira kwa mwe yishade n'ibintu ngo bya Fred ndavana mututsa ahubwo je
umubwira ati wowe mwe yarakuvugishije ariko Yarakuvugishije. ibyo bintu urabo bikure musiko tuvyiyumvira ko ndavyumviye vraiment. je nkamiye naje cyangwa nkamiye akubwira ati fata umwanya ubisengere nyumva mwe yarakubwira ati Voilà, bireke voilà. ubireke Eh. ufite ikintu kibi ni igihe uguma wirenga dufate ngo mudashaka kwamara imini nkampara akantu kagira ngaha mugabo nkagenda mu mutima wanjye Eh, umutima kuragirizwa, uragirizwa. eh. ukavuga ati samimi ugiye guhenera abantu ati umuntu umuhungu yashaka kubona akaba Yeah. excité ukamutsitana donc nyamwe yaramaze kuganira na wewe Yeah. avant yuko aganira n'umuntu Voilà. ariko ikintu bakora avuga ngo ari abantu usanga ukijije ugasanga n'ibikaje normalement umuntu akijije ategetse kumugwa neza Yo. kuko ijambo ry'Imana Ivyamwa rivuga ngo vyamuye. neza bwanyu Eh, mumenye bubone- n'abantu yego. bose kandi ngo bazobamenyera ku byo bama none nimba ukijijwe ukaguma ukankamira abantu ushobora kuvuga nabi none ukijijwe iki? ukijijwe hariho repertoire sengera ngaho muri Bon Berger turiko twiga ibintu vyitwa lundi et vendredi niko biblique bon sindayibuka neza mugabo bavuga ngo avoir une vie de transformation continuelle et progressive ngo ntawavutse rimwe ngo Yego. yuzure ingobyi Yes. iyo umuntu akijijwe agenda araba transformer jour après jour Uravura. voilà Utambuka, buke à la longue dusanga warabaye bon sinovuga ngo perfect 100% mugabo muntu aba perfect. nta n'umwe mugabo ukumva yuko uriko uragerageza kugera ikirenge mu ca Kristo na ca kindi birivuga ngo na bya bikunda kubizingira mu vyiyambure ni muri Hébreu 12:1 ngo mwiyambure bya bikunda kubizingira no ngo ikintu cyose no gusenga ubwo ati Imana mfasha ndakeneye kuba meilleur ku munsi ku munsi hama aussi hari indi verset nkunda cyane kunda kunyigisha iri muri Ephésiens 4 guhera kuri 25 gushika kuri 32 havuga ngo muvugane by'ukuri na bagenzi banyu ngo mwiyambure ibinyoma no ngo nimba ukijije nturi sanse kugira kubesha ngo nibyashika mu karaka izuba nirenge mu karaka Imana tubuza gushavura ozanutse cyangwa tutse mushwanye birashika ugashavura mugabo nurindire ngo umunsi wose ufitiye inzigo ugashika swara mufitiye inzigo sanaraza shika mu kibanza cyangwa musange nivyandi byo gusanga muko murishurana ko ari yanzigo tiya droit gushapura mugabo senga ugira Imana ati Imana ndakwinginze iri shavu ndagusabye umfashe kugira sinze kuvuga nabi hama kuri ico kintu c'amafungo Nikita karavuga iyo umuntu yafashe amafungo ariko umuntu asanga iyo afashe amafungo zakaranjuru sec nk'ubu tumaze imisi amafungo saba katolika gusa musulma n'abakizo tumaze imisi Nahise bari muri vente hejuru n'ahandi ntazi no ni henshi hariho umugenzi twitwa Noriel yarasharinze link yitwa Hallelujah Challenge n'amajere no kuvuga ngo ivyo vyose ni igihe cyo gusenga abantu bose bari muri periode yo gusenga rero ugasanga uriko uragerageza kuba perfect mu gihe wafunze simvuga nabi nkuko mborengera ko niriwe gatoya ngo simvuga ngo shaka gucumura okay ni wamara gufungura uri sanse gucumura urumva ugasanga simvuga umuntu ndasoma umugenzi w'umuzimani abana yari mu mafungo ashana dakora mu tsipe bavuga ati ndiko nzirinda usambanye mugabo afunguye namubwiye none ga masheri twumvikane nta dini nimwe yemera yuko uri sanse gusambana none kubera ko uvuga ati sije nzobona ndafungura uvuga ngo umuntu wese ategeza si ibintu byo gukora kubera ko ufunze no iga ko bicika ubuzima bwawe nubwo uri kurafungura ahubwo mu gihe wumva bitanakunda urindiriye ngo sije nzobona ufu mubi nabiheba yes ukazobigira ukina n'Imana ukina nande no face kandi aussi ni kuvuga nimba wabihisemo ni shwa vuga bibivuga ngo vese turavyemerera ariko si vese tugira ikimanyi muri sanse wumva udabishoboye baho ubuzima bwawe Imana yaduhaye shwa mugabo apana kumva yuko uriko urabesha bitumukizwa witwikino inzira bivuga ngo kudakonze ntukanyige kujyanwa uvuga ngo ifo kugerageza ukavuga ati ndi hagati rero aho nyene rero niho abantu benshi rero baza kunyererera ngo kudakonje ngo ntushuhe ngo nza kukuvumisa ni naho abagizwe bahera bajuja abandi ngo none wewe ngurihe ngo exactement nimba ukizongo uhinduke byose heba kabare hebe kugira ukuntu hebe kugira ukuntu kubera ko ifo nyene ngo ko ukonje canke ngo donc tora hamwe kugira ngo ntibisange ngo jango uri hagati na hagati umuntu wagushumaza ateska kuja mu kabari n'icyaha c'est vrai n'utundi tuntu ona usanga utaraheba umva uri muri process yo gukizwa umutima urashaka kwegera Imana kusa nkuko Yesu asa kugira ngo umuca Yesu mugabo
ni ibintu si ibintu biba ngo pampa n'abantu bose tuzi bari bakaze muri Bibiliya bose barabafite ubuzima wasanga bari imwe Imana ikagenda irabigisha buhoro ugasanga barahindutse buhoro buhoro rero abakizi bacu baherangaho nyine bavuga bagucira urubanza ebana wowe nturakizwa wowe nturagira ukunuku je nama nibaza ikibazo mugati je musunye kuri musunzo cira kweri Imana ifashe umuntu wanje zowugara abakizwa shaka munyereke umurongo umwe muri Bibiliya wonyene Imana yababwiye ngo kazokizwa ndagucungisha abandi bakizwa bacunge udakijwe neza uzuranyandikira liste y'abadakijwe neza n'abaderengeje banyereke aho Imana yabacungishije apana aho bavyihaye ntabanka zero vraiment yashize aho yakubwira ati wokazubana Nikita yambaye impuzu irana ko yambaye jipo wowe iyi jipo kuri wowe bona ari ngufi cumusha kuri izo mugira ati Imana Nikita akora ivyaha agira ukunuku oya par contre je namavuga ati par contre uwo muntu nimbona mukunda ari umuntu wawe ukabona ko ari mu mico atarakizwa neza musengere mufukamire uvuga ati Imana ndashize mu maboko yawe ndase ndabuze mu maboko ya Nikita ndaze mu maboko yawe Ozi kugira ngo ase nkuko wifuza ko asa kuri ko Imana yonyene niyo izi ukuntu je shaka komera yonyene se nta muntu umwe ajazi ukuntu Imana shaka komera nabwo abantu bameze gutyo twasubiyemo hari abantu bameze gutyo wallahi je nico gituma navuze ko hano ndabatinya ntuma batuma uvuga ati noja muri biya bintu c'est ngo uwo muntu bari mu kagwi kabo urumva ko barajudging abantu babicaye ku isahani yindi ravuga none wowe urushije iki bajya bandika mu kuvuga n'abantu siko wamubaza ikintu ntacyo kadavuga ndavyumva nta kibazo ukabaza ikintu hewe bijya bintu nibiki ari umuntu yigeze kubaza igenze bihari ya challenge ni iki ubu ndayibona hose manu ramubajije ngo ngo ivyonye ngo nturabishikira wow ndavuga ko waduka mwijuje ndo kuri level ya spirituality wowe urashika ngaho ahubwo bari mwibaraza y'ijuru none birabishikira wowe nturabishikira ngo wewe ngo nitwivugana ngo ntuhave ngo ntuzavu ncumuza ngo bikini ari ngaha ariko araguruka gutya ngo tkizavuga sawa arikara kabibiri sawa reka je umunyavyaha nibereho we bandanye nakuri ikintu kimwe cyo dusanga bijya bintu babanze kumva tujye tuvuge ngo kwana n'inzoga ngo atani inzoga na turazi ikibi ni kibi umuntu akoze ikibi nawe nyina bakiza abana ati tena nyo inzoga nabonewe nabo nyina dekonye tusa c'est pas sivyo tujya dushira imbere tu bagasanga avuga ngo okay anye yakirije ntwana inzoga anu amazi yo mwirobine ngira arimo na gaze abayikeza y'amabiro mu biyeri ngira niyo na yanu ugasanga niwe uramusavye ikintu akumva inzigo akageze iki wa wundi yenyoye yibarerewe yo numusansu sakavuga yo harana ameze gutyo onye mu mutwe wo byameze gutyo onye wa wundi yitwa ngo yarakijijwe nta nzoga zimurimo niwe ariko ariyumvira ariko arumvira inzigo umuntu none finalement tuvugishije logique imbere y'Imana hari umuntu yijyamiye nk'umubebe ngaho onye naho musunura ngaho onye ntavyo acha yegigwayo sawa igire naho ndaguma kuvuga ngo ubiye muri logique donc rero bantu muri ko murakizwa nukuri vyiza hari abantu baryoshe gabasha abantu bari solaire mu maso hano bakubwiza ubona ko bafise urukundo rududubiza baje aduga nta kimwe ingo ivyo ntaco aguma agutera intege bizohera bisengera bisengera ugati usengera henze gawe nyine ndashaka nanje nukumanya nivyo muri Bibiliya nivyo ngo ivyamwa umuntu yamwa nivyo bikwega umuntu wallahi ari umuntu abaryoshe kubona ariko arakwigisha ariko aravuga naho ngo kwicana avuga ati uvuze nabi dufasha ko avuga nabo umuntu cyo kuravuga amajiro ko kurarahira agashira ivyo nako si vyiza kuvuga gute reka kurahira nibikene kurahira izina ry'Imana ku rugorofa nk'ubwo reka kuvuga undi mukobwa nkawe hama tubandanye tumwifana akaca nyine yabikubwiye neza ugatishana ivyo ndiko ndadekora hama nkavuga sha kumera nka Mimi vraiment ngena hanura abandi bantu mugwa neza bagumwa bakundana munyu bakagaruka gwati ndasavye ndi byaraheze ni bon tubandanye bose ko bonye bitenda nyo inzoga nkaboregwa twango yesu so kumwegera ndavuga oya ndasingo tumwifana na kimwe gabanya tuse buke nkabibona ko ndashobora kuryoherwa ati none Mimi ko aryoherwa yanyoye ifana tugataha ari we yatwenze gudusuvya atavyuka menetse umutwe nk'ubu Nikita sigaye anywa amazi na brochette okay nanyuhika kandi biramuryohera sivyo nyene bimeze nk'unywa amazi
amazi Nibuka kuzimana amazi na brochette n'inyama kandi yari amazi ugaruka inzu nini njyana umuganga yamubwira ari muganga muganga jewe naramwumvise nikita amazi araryoshe bigerageza na brochette oya nta mazi aryoshye na brochette muganga yararyohewe gute ubu ni ivy'unywa gusa ubu ni ivy'unywa gusa nimusange umuntu wara kurya inyama muraba acanywa amazi shaka mubigire muraba twipime abavuga ngo kubera ari mu karema oya nakimwe urukinju rwose runini rungana nk'umuntu rero ni kuri abantu mukijijwe mu vyumve yuko Mubugwaneza abantu vrema. twebwe basi tukabanyabyaha twkompanye ntituzoka kurikira uri umuntu akakaye umeze gutyo ikintu cyose ukivuga n'inzigo uvuge n'umutima mwiza uvuge n'urwo rukundo imana ni rukundo gute none numunezero ivyamwa vya mutima mweranda n'umusta wa pasteur wallahi ivyamwa vya mutima mweranda nta jijuma irimwo aratwishe nukuri ko imana ibintu ndabishe ivyamwa vya mutima mweranda nta jijuma irimwo nta nziga irimwo urwango rwo kubonera abantu hejuru yuko wowe urenze ndanumye ndakwiye ivyo vyo kurenga bo ozi yavuze ngo abakizo nimuzane verset navuye ko bayironze Wayironse. non ni du contraire havuga Matthieu 7 guhera kuri 1 havuga ngo nturabe abandi utiravye nimugahinyurire mu mitima yanyu namwe mukazohinyurwa kuko uko muhinyura abandi ariko muzohinyurwa namwe Voilà. kandi ingero mugeramwo Niyo muzogererwa muzogererwa. namwe urabira iki akabango kari mu jisho rya mugenzi ufise wawe uruharage mu kandi jisho inkingi iri mu jisho ryawe ntuyitegereze wobwira ute mugenzi wawe utizana ngo utosore akabango kari mu jisho ryawe Voilà. nawe ufise inkingi mu jisho ryawe wangyaryawe banza witosore inkingi iri mu jisho ryawe uheze ubone neza gutosora akabango kari mu jisho rya mugenzi wawe mwaryamwe muriraba mbega murabanza mukiraba muganga gutosura abandi je nagira gato ndababaze si vy'ukuri mu kijijwe sivyo Yesu yaravuze ngo nzobaha mpwemu yera kugira ngo aba guiding umuntu azi ko afise mpwemu yera muri we ati je narakiriye Yesu kwe yamutanze ku buntu nk'umufasha nk'umugide ku bantu bamwizeye hari abakizwa bazokubesha ngo uzogira mpwemera yo kuvuga mu ndimi gusa utavuga mu ndimi nta mpwemu yera ufise nta nubwo igira kuganiza kugira ngo wewe ubwirwe ikintu mwemera kaca kwa mimi akibwira mimi mimi baza kukibwira wewe Jay Chonzi nize nuko umuntu wese yakiriye Kristo yamuhaye mpwemu yera alors mpwemu yera ku bantu bamufise hari ivyamwa vyiwe eba nabiri presi bivuga biri presi genda bikubwire hama wisuzume kugira ngo urabe kugana na mpwemu yera ko reka mvuga ati urabe ko kijijwe vy'ukuri icamwa ca mbere n'urukundo Yesu karafise urukundo gukuri apana gukunda mugendana apana gusaba ryo bonyene baguha hari abantu biri ine kubakunda biri naturel Yesu kurakundana muri uragira impuhwe urakora ama acte ubonye dasa nk'uwagize ikibazo bibarabara urashaka guhagarara ukamusova urafise urukundo vy'ukuri ica kabiri no munezero voilà urafise Dacia vy'ukuri umeze nka Dacia reka tuvuga ngo esko umeze nka Dacia uri wa muntu même si uri muri kao ibintu byose bisa na noir ufuga umugaragaza umunezero mu bantu esko nturi wa muntu aguma ari frustré ukenye uburi frustré ushukanye n'umugabo uburi frustré utunze uburi frustré uri wa muntu abona ibibazo mu bintu byose ntabwo uri wa muntu agaragaza umunezero mu bintu même utuntu dutoya cyo nshaka bicara tuzana amahoro basha umuntu wese azi ko akijijwe ikintu cambere uzomubona ko n'amahoro n'amahoro mu bintu bidakenewe n'amahoro mu biyashu afise amahoro umuntu akora mutwe guma akagura nguma gati none tugire gute n'umuntu ubona ko afise amahoro amwe nyene aseseka ubona umuntu akijijwe vy'ukuri cakane c'est la patience ukwihangana wihangana bigana gutega mugenzi est-ce que uhangana umugabo kwa udafite ashaka kumwihanganira canke n'umuntu ubona ko ushobora gusara urabiraba ukavuga ati oya reka ngende buhoro buhoro canke reka yo munda mwumvishe même si byari bikena ko ngira nsare ko ngira canke ko ngira nitware nabi bidakeneye amafaranga cyandika nibe dash reka ngira ukunuku sifise kwihangana ica gatanu c'est la bonté ubuntu
ubwiza bonte apana bonte n'ubwiza kugira neza kugira neza ubugwaneza ese urusiri ko ufite ubugwaneza ese uri kurajije abandi bantu ubagujije gukora ubugwaneza ese iyo uhuye n'umuntu ashonje uramugabura kugira ngo ntubone ko uri umuntu mwe cyangwa gukora kumva ko umutima ubwiye kugaburira uwo muntu si c'est la bienveillance oh my god ingeso nziza est-ce que ufise imico imeze gute ufise imico wowe nshaka kugira ngo wenyene wijuje tureke twere cyangwa tureke abandi bantu wowe nyene wijuje ica kane c'est la foi la fidélité kuba umwizigirwa est-ce que nk'ubunye ntaye nka $5,000 watoroka ya ukayansubiza ukanatinde wataye amafaranga quelque part igaruka utore telefone yawe urahari ahantu yisize tureke nico est-ce que ahantu uri turamaze kubivuga mu kiganiro sindibuka icarico est-ce que ahantu uri mu kazi kawe est-ce que ako kazi kawe uri kugakora gute ugakora nk'umwizigirwa by'ukuri nturi ntibindaba ibipfuye aje ntimuze kumbaza ibintu byinshi 18 c'est la douceur uri umuntu azi ko wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wawe uri suri ko ufise ubugwaneza ese uri du uri douce uri umuntu avuga yoroheje uri umuntu ahantu baharangwa ndazi urabibona amahoro kubera ko ari huri kubera uri muri ico kibazo muri ico kibanza icanyuma c'est la maîtrise de soi ukwirinda muri vya bintu ubona nyene ko bigoye kwivya kubisupport ashaka kuvyirinda umubiri uri kurakunanira umunwa wakunaniye umva ushaka gusiga umuntu inyama urabona ko abandi bantu bariko barashaka kwiba ko baragutwara eske urashaka kuyekarta muri abo bantu muri ako kagwe kabo bantu bakora gutwara aho hantu eske mu kigare cy'abandi bantu urikuramo kavuga ati sinsanze gusa nka naka kubera ko ntitwizeye urikurayo kavuga ati jewe je dois me maîtriser ko gufise umuntu nakire n'umuntu nizeye ivyo bintu urabifise nimba uzi ko bifise urakijijwe kandi ubigendera ukaba utabifise senga wowe ukizwe mbere yo kubona ngo nikitanakijijwe asanga bonze ukizwe mbere yo kubona ngo Jesse nkijijwe siko urakijijwe by'ukuri ushaka umuntu abifise ibyo byose ufise dufate ozi arafise ibyo bintu byose ameze neza n'umuntu agwa ku bandi umuntu w'abantu ngaho yisigiye agakreyo n'akaruja reve ngo hindabira bijya bintu wowe uravuga ngo arakijijwe muri ivyo ariko wagira mutonda kwindamira hajya ndakubwira umusi wihereza abantu bazotangara bazorira bazoburiyo banyikira wallahi muzotanga mana ngo nawe umugino ngo jya unikari ngaha ngo nawe uri ngaha nuwagira ubuntu byasura ugashikaye reka tugaruke kwa Mimi Mimi ubaye muri communauté y'abantu bavanze umva wowe usanzwe uri ahantu basenga harimo abakijijwe bafise ayo izo karite zose twavuze ivyo vyamwa vyamhemu hariho nabandi bibaza ko hari indyarya harimo indyarya wewe ubanye nabo uri muri bo eske hari igihe muhora mwicara dufate hariho nka kohari hariho mu mashengero hariho nka kohari kandi muri iyo kohari barafisemo umuntu bamubonamwo ivyo bintu bitagenda neza ariko kandi ntibamuhagarika kubera aratonda akaza kuririmba iminsi ya repetition arayizamwo aho baja kuririmba araza nambara amakotisation mensuelle araza umva nta kintu na kimwe c'isengero kigira 10 mugabo abarazi neza yuko swat aragira ibiturire kukaza ahantu akorera swat uzomusanga mu bindi bintu yatenda umwana aramwihakana kubera ko hari voilà kubera ko hariho nagira ngo uducumuro ibicumuro abantu bamaze gukarifia ko ari ivyo bicumuro by'abanyavyaha mugabo hariho ibicumuro bito n'umuganga muga kugira azokwakirira umuntu aba yakuravye urutsure aba yakwishuye inyishu zitabaho kandi bitangora kije murabafise rero abo bantu mu masengero muri protocole kurimba iki eske haragera igihe mwicarika mu bantu hariho abantu babajeje bakababwira ati nyene sinovuga ngo babakosora kuko si akazi saka gukosora akazi saka abo bantu mwisengero muga kwa mama bakamwereka akamukanuza akamubwira ati uri kure cyane y'Imana idusaba voilà okay je nk'ubu ndarongoye série de prière tuyita fraternité abari nk'abantu 7 10
dukorera mu mazu y'abantu hama muri izo série de prière ni kugira ngo mumenyane cyane byitwa fraternité donc les frères et sœurs nuvuga ngo muri abo tuba tuvukana iyo tubonye umuntu afise akantu katameze neza n'umujija kuko we nturi imana ni lisanse kujija umuntu nuvuga ngo umuntu ubonye ko hari ikintu kitagenda neza gusanga mu ngeso mbi runaka ijambo ry'uvuga ngo turi ingingo z'abagenzi bacu nuvuga ngo Kristo niwe byatse muri Jean 15 guhera kuri 1 kumanuka ngo Kristo ni donc niwe mutwe tugatura amashami nuvuga ngo umuntu ubonye bitameze neza uramwegera kwambwira ati shaka ikintu mbona kitameze neza hama bien sûr ufise na verset kamwereka n'umujija uyimwereka mu rukundo iki kintu si cyiza nk'umwana w'Imana uri sanse kumera gutyo nk'umwana w'Imana sanse kumera gutyo haba ubonye kandi bien sûr ukanamusengera kuko siwe erega umuntu hari gihe Paulo navuga ngo nifuza gukora iciza ngo riki kibi kandi yari Paulo nuvuga ngo hariho umuntu aba yumva ashaka kuba meilleur mugabikanga nivyo navuga ni nawe uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi umuntu agenda arahinduka progressivement rero kuvuga ngo uramwegera ukamuhanura ati iki kintu kimeze neza hama ukaraba ko gikunda ubonye ko kibandanije cyakurengeye hariho abakuruta ukagishikiriza bien sûr nawe wamugishije inama ukagishikiriza hama bakamufasha mugabo seba abantu bashavuga ati reka tumucira imanza ngo hari ikintu kameme kibaye kinini muri mu baririmbyi ufatura umukobwa aratwaye inda shabugo muri kuraza kuririmba ubwo atitaza abandi ati list muri ako kanya baraguhagarika mugabo nabo nyene nibaguhagaze kugira gucira ubanza baguhaye umwanya wo kwihosesa ariko ivyo ni vy'ubu kera baca babaheba pour du bon bon tugensengera bivana na église yo ndavibutse mu Pentecote yari gusa nyene biraba hari amasengero babirukana avuga ati no je peux pas supporter Imana iragusipota ibingira imvire mu ntama nibibaho umva nahantu na hamwe hari intama gusa gitwenga cyinshi abana babo mubakijijwe hariyo intama hariyo kandi dasi yakivuze Yesu yazanywe no kugira ngo intama ziwe zironke ubugingo kandi ziburonke busaguza yarahevye inama 59 nda kuri rimwe yatakaye kujya gutaga sadir ni wa wundi yasubiye inyuma voilà namuheba wa musambanyi yaza amukorako akarira akafata amosozi yiwe akamuhanaguza imishaka donc ni benshi bagomvye gucira yari militaire singa milite Jean ndazi ko ndumusamane mugabo araciye bugufi imbere y'umwana w'Imana ye ashaka kubivamo mu yandi majambo Kristo yazanywe nabo nyene wari wakivuze yazanywe nabo nyene yazanywe nabo barushe yazanywe nabo bari mu vyaha kugira ngo bumve wa muhamagaro hama bamwumvire kugira ngo bazoronke ubugingo budashira kuko ngo abamwakiriye bose baramaze gutsinda urubanza icambere no kumwakira kumva ko wizera kiye ko cyakorewe ku musaraba kujya kuntu yapfuye kujya kuntu ivyaha byacu byose biva bikagera yaravyikoreye kugura uyu munsi twaberanda nisuraberanda par des actes par la foi je umunsi nitumugororotsi mimi n'umugororotsi ari abashaka kubipinga ati outcomes mugabo kubera ko nizeye Kristo naronse kugoroka ko Kristo no kugoroka hama ibisigaye ni progressivement hama kuba naramwakiriye nuvuga ngo ndafise access kuzoja mu ijuru amen ayaya mwemwe yari hano mwemwe yari abari n'amatwica mwe mavya kubona Imana mwemwe yaramanuka batangura kubona Imana Arasigatsanga muri Pentecote n'igitabo. Nizo muri Pentecote ari iwacu bre. Yego. Aha baca banyimba iwacu hariya kwiziko. Yego mira birabasha. Oya. Manwa ikisi. Uyu hari muri Pentecote. Baracira urubanza nyine mugabo n'ibindaba birabasha. Ako bamubwiye nyene ngo uzogaruke. Bashaka ko ngaruka mugabo sinshaka kugaruka ko n'abantu bambere bacananira imbanzi. Ndabye ku televiziyo. Ndavugiye ngaha nabakuriyemwo. Ndabazi ariko mpinga gatuma ndabavuga aba Pentecote naje nabakuriyemwo ndabazi. Nisho nagira mvuge cabonye. Aba Pentecote muri abavyeyi bayandi mashengero. Hafi Katolika ni Pentecote kuko niyo yavye mu mashengero menshi. Mugabo icaca mbere muzo yo reka ndabasomera bibiri ariko ndabindabireke kubasomera
yego mwavyaye amashengero mutanga ubutumwa bwiza abantu barihana mugabo ikintu ca mbere ngira Yesu azobabwira ati narabonye kwihangana kwanyu na perezida mugabo ikintu kimwe ndabagaya ugucanira imanza kwanyu sinzi umuntu yababeshe ngo Eglise Pentecote ngo niyo Eglise ngo iri droit ngo niyo bantu ngo bafise ngo mateka aja mu ijuru sinzi umuntu yababeshe ngo kubera ko udafise imishatsi ngo urakijwe d'office kubera ko udafise ibisuko sinzi umuntu yababeshe ko utambara ipantaro ngo nuri umukizwa wa mbere aja mu ijuru vyoro sinzi umuntu yabahenze ko umukobwa w'indero azi Imana nuko adafise makeup nagenda basaba ikintu gitoya kuri basi muze murasoma Bibiliya basi muze murasoma Bibiliya hama basi vitesse kumusoma basi mushiremo ubwenge sivyo kora ko bijya bintu mugenda ko si bibi vrai oya ni ibintu bafasha kugira maîtrise de soi genre nimba ubona ko wari kwambara impuzu zigufata ukagira imico mibi cyangwa ukagira tukagira ubwibone bigufasha kugira maîtrise de soi mugabo si jambo ry'Imana bijya ni doctrine y'ishengero si chake gusa cy'Imana Imana yashizeho ngo ntugire uku nta kimwe muri gamwe mugiramwe Imana yashize muri Bibiliya ni doctrine y'ishengero donc guca wowe wifata ukajuje umuntu nuko ubonye yambaye impereni Abisirayeli kazi soma Bibiliya vuba musu hagiye mu ntara n'ishavu barambara amahereni wowe urabizi Abisirayeli kazi barambara amahereni baratobora uravyumva uretse nzi ukuntu bakubwiye ngo gukombara amahereni ngo ni cabiranye icanditse ubu mimi kintu cyose yatwereka yaduha icanditse mana ndabibaha mu kanya hinge gatumanze kuvuga ndabibaha mu Galate 5:22 je ndaharondera nta kibazo mugabo ndabizi ndako muri Bibiliya Abisirayeli kazi bambara amahereni bien kandi bambara amahereni y'inzahabu imiringa mabandikana he bavuga ko ari amabandikana haranga bavuga ko ari amabandikana uretse abahungu n'abahungu abahungu batobora muri Bibiliya kandi bajya Bibiliya ivuga nyine bajya sinavuga amazina ngo bajya mwine Imana yakoresha ariko uza gusanga ozi hari impamvu ngira ngo nta mpamvu ko ari ugushaza gusa kuko n'imishatsi Bibiliya ivuga ngo yari kuhoni yerekana ubwiza bw'umukobwa w'umunyisirayeli kazi umushatsi Jean kugira gutereka umushatsi mugabo bo kuba bawumwa niko gukizwa kwa Pentecote naco ndababwiye barabareka oya barawumwa John ni nkuko nuko yasize agakwafi baronwa kugira ngo ntibagire modele n'imwe John ntibabegwe babegwe barabareka ugakura ugashika he nubushe nagaga produit bagasiga ubu ko basiga ga produit nagakana ubu basiga babigira mugana navyo babigira binyegeje duvye ivyaha ushima batinyegeza afete sinovuga ngo kwinyegeza kubera ko ubunye mwisengero ramubona umuntu kubona ko yashize ukamubona yene ko aja arera pe kandi iyo nzobe si yiwiwe ukabona naho gashatsi peut-être biko biranga ko bavyemanga ngo ego rero bijya mugabo ni ivyo akora ni hypocrisie urukura shagira ngo mwene data mwicaranye ngahabone ko uri umupena kijijwe ko uri umwana w'Imana mugabo mu mutima urabitswe ko urakora ibintu biri contre ahantu environnement murimwo urukura titaza mugenzi wawe nkungaza niyo akubona ufise agakanta azovuga ati uyu muntu asigaye yaraguye yaragize tango kwiyumvira ko ibintu byinshi si uri umupenekote soit umupenekote shaka umupenekote vayo mugabo umuntu avuye muri kumujuja yaguye ngo yagize nte ngatanguje amazuru reka mvuga kuri ico nyene ozi ikintu meruka kumenya ozi nawe yaza kunyunganira kubera kandi mvuga ibya Pentecote nawe nabakomereye nababajwe n'ingene ngo bataramura umuntu yavuye mu isengero iwabo amajambo ngo bamutongerako yo mana bamuhaye isi baramuvuma ngo turaguhaye isi ikintu cyose uzokora umva barakuvuma niyagira ikintu nakimwe kizokubera ko ciza kandi hari umuntu bavuma kandi hari umuntu bavuma bamuhora ko yagize bagiye mu mariage umwana wiwe yego murabizi ivyo yes urazi ko papa wanje reka ndabivugire nga mwumva ukuntu umutuntuzi imitima y'abantu vraiment Pentecote wose papa wanje nkungize mariage akaza muri mariage yanje bakabimenya bacamutaramura kandi bamutaramura imbere y'ishengero umwana yavyaye yavuye akuye mu nda kora kugize mariage watu warakoze mafuti uratwarinda kugize mariage ufisinda hama umuvye waraje antendize mariage ya mama wakuvyaye n'umukatolika Jean nkubu nivyo ngene nivyo shaka ugira mariage n'umuntu atari umukizi w'umutari Pentecote ugenda ubizi bazoca bantaramura papa wawe ni umwana mwiza ni umwana mwiza cyangwa utukire imbere y'abantu
amazina yose Dasya turaguhaye isi urumva naravyumvise ndavuga yo ako avuga tujya kumeze ngo all along man shima wese shima na waje gutuka umuntu byanditse ko imana ari rukundo ariko mana nzoguma myonze murakwitwa mwenyene urakijijwe she ndakijijwe jewe hariho bambwira wagira baza kubimenya ngo muri Bible ngo hari ahantu handitse ngo hariho ahantu ngo umuntu yakoze bitabereye bamuha satani muri Bible mirongo mike yanze nibamuha satani de façon kumuhana bashaka ngo sinzi ko novuga kumwereka ivyo ayo makosa yawe bamukange mbese umuhe satani aciye mumira naho aciye mumira hamana habakigarutse ko nuwo testamenta nawe ndayizi ivyo nahabwiwe n'umwe mugenzi wanje Beni byana yabimenye gute nta muntu ari sanse atabizi yarizere ndivande ikwiye na ozatahazi mugabo turongo duke ngira basi ivyo je naho nzinga naho hoba hariho naho hoba hariho vraiment oya iyo mico ngo narababaye n'ukuri kw'Imana oya nta muntu ari sanse guca imanza imana niyo yonyine isanse kujija kandi haranagera turacari mu gihe cy'ubuntu turacari ariko ikinyura n'ubwima nabwo imana azogera igijija muga pulo mama haracari umwanya wo kwihana ikiryoshe nuko imana siga supari je ureka ndabasomere abantu ko kuvuma ukazona umuratagazi oya je ngenda basomere bashubwaneza bwa Yesu mu gihe umuntu yakoze amakosa n'umusi navise ndasoma Apocalypse sinzi impamvu n'umusi nshaka kuyisoma mugabo amachapitre ya mbere Jean Yesu yibonekeye Yohana mu kizinga Patimosi akaramubwira akamuha ubutumwa ashira amashengero sivyo yaravuga ubwizigirwa bwabo bienveillance akacababwira mugabo hari ikintu ndabagayira urukundo subira ku rukundo rwayo rwa mbere subira kuzikusura umuntu mwiza uwo ni Yesu yimanukiye wenyene yabonye ivyaha by'abantu yabonye basi okay warakoze ivyaha mugabo warabanje warakoze ivyiza abanza kubwira ati ndabona ndabasomera ni muri Apocalypse 2 igice ca kabiri umurongo kaduhera ku wa mbere Yesu yabwiye Yohana ati écrit à l'ange de l'église d'Éphèse voici ce que je dis celui qui tient les 7 étoiles dans sa main donc Yesu ariko arivuga celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne veux pas supporter les méchants. On va quand même dire que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi, Ihane, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai avec toi et je t'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je les hausse. Que celui qui a des yeux entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Celui qui vaincra, je le donnerai à manger à l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Bashaka Yesu yarabanze gupfa yarasubiye mu ijuru. Ntiyakiri wa muntu ngo ndabapfira ndaganya yaraje kudupfira. Mugabo abona twacafise ivyaha. Avuga ati reka ngaruke. Urumva ati reka ngaruke ndabibutse sivyo. Urukundo bashubwanza bwa Yesu. Yesu yaradupfira yagupfira naga ntuhevye ivyaha sivyo. Wandangije ukora ivyaha. Mugabo yo kugushavura ngo gute hari hanze mu maboko ya Shetani agarutse kubwira ati babwire. Ndabona ivyiza vyanyu. Mugabo hari handi hano mu gitrebushe naho ni mwihane mugaruke mu maboko meza sino nzobahana. Mugabo yabanje kugaruka kandi kuguma abibutsa mugabo wawe urinda kugira ngo ushute umuntu hanze ngo zahari mu vyaha wawe uruhariya subira hariya alors que ton créateur wagutumye nareka aratabantu hanze. How watoya karonga kahe na nagatoye mugabo au fait ni bijyaho ziyavuze au fait ni ibintu
baciye bashiraho peut-être bakavuga ati uyu n'umugenzo tuzoza turagira twaradukoresha peut-être ivyo bavutse ni ageze kumuha setani ibyo atoye wow ni premier épître aux Corinthiens 5:5 ivuga ngo quand tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Baca basigura contexte. Muri iyo chapitre, l'apôtre Paul reproche à l'église de Corinthe de tolérer un cas grave d'immortalité. Un homme vivant avec la femme de son père. Donc, on va livrer à Satan signifie l'exclure de la communauté chrétienne. Le remettre symboliquement dans le monde considéré comme sous l'influence de Satan, dans le but qu'il prenne conscience de son péché et se repente. Au fait, rero bobo bagikoreshanya nko kumaramazanya bo siko ngaha vyari bimeze ngasiko vyari rero ndabwira ikintu kibabaje jana nababwiye ko abapeni mbabarire manda basayiga mu mbabarire jewe sinda bacira urubanza ndiko mvuga ibintu byambabaje maybe ibyo bishaka byo babaje undi muntu nuko bavuga ivyo ngo bahaye umuntu shetani hari abandi bantu badaha shetani hari abandi bantu bagumiza mu ishengero bakoze ibibi bakamugumiza ngo kubera iki atangira 10 cinshi muri uko murubaka ishengero batanze imifuko 500 kugira ngo mwaka ishengero uyo nyuma rubitse ko afite abagore batatu murabizi biro ofisi ko afite abagore batatu ntimwamuhaye ishengero hamwe mu Kristo wo hasi asanzwe kuri ko mwumvise ko maybe yakubaganya terinda umuntu ntiyabishaka canke vyamuguye ko ataviteguriye muciye muhisi muri wa mwanya wo ariko ari cuzi impamvu yabikoze ariko arashaka kugaruka kumara kasaba imbabazi muciye muha Satani okay disons que basi ko ari byo mumuhaye ko yakoze ivyaha basi maybe ave mu bandi ntacavuza abandi uriya ko ari kumwamugomije erega noneho babaheje no gucura urubanza ego indirectement babaheje gucura urubanza kubera ntazogaruka arabaragaruka bagasura bakabakira abo rero asemba bazi ugasura bakakwakira mbwa harabashavura gaca babivira ngo gaca bagiramwo direct rero nk'ubunyo umuvye nk'upapa baramutaramuye ngo motif yaje muri mariage yawe papa zoyizamwo mwe muramenya kiri karazoyizamwo mutaramura sura garuka sabigungusura garuka kandi ndakubanda umurobera imana asanje basura kwakira kujanye gutaramura ni mu gihe ari mu gikorwa c'Imana niba mumubujije kwinjira muri eglise bamukura muri ico gikorwa ama iyo periode bamuhaye iheze agasubira mu gikorwa ariko kwinjira muri eglise voilà un truc comme ça wow jewe urumvira ukuntu bazava mutaramura mutama ataje mu rubanza bahuka ni mu byubahuka papa zoruza yo sibaga we ari ready reka duheze tujye kugira reka duheze ndabizi ngaha anya mu makomantere muradututse adusiga inyama mera oya urazikira ko baravuga nta nakijige bavugira hejuru nkuko nta nakijige bagira muri ko muri remesha umuzaja mu muriro tuba turi mu ijuru gaba tumeze gutya reka tubabwire nta tuko dushaka kugusasira icaha ziko turagerageza ariko tuko turashaka ko n'uyo muntu yitwa ko ashaka ko ico caha kiranduka areke kwitwa ko nivyo yibatswa karakora ahubwo ariko arageshengira imizi vya vrai kuko ariko aratuma wa muntu wundi nawe avuga ati ujye sindamukurikira kwera namba agira bijya nande sindamukurikira reka nibandanirize mu vy'iwanje rero muri commentaire zanyu namukijijwe muvugishe urukundo n'amahoro n'ubugwaneza hariho n'abapasiteri benshi bahora babivuga ibi ko isigura reka bagucani twebwe turabimenyereye nagishasha nukwera yero umugenzi wacu yivugiye bibiliya oya nibutse ko batera umuntu yagamaso muri girlfriend hari umugore niba umugore bamugabo ntavyonzi aranyanka ngakunda ibiganiro byacu yitwa rimba ari ngomira kintumbaza bizarre yavuze ngo ndanuka mukwa oya yavuze ngo Greta ngo tu es vraiment belle gusa n'umuntu amota mukwaha ngo mota neza ngo zibona usa n'umuntu anuka mukwaha natwe ndavuga ngo Miraki ahora comment kandi rero je nuko umunsi wanegeze kumusiga inyama kuri ntuze gusa kuri YouTube mwe mwarabavuga umuzombura yo jabari karantuka hagasuka ukunda abashaka kuvuga umuntu turi kumwe hamaje camvuga nabi ko arageze kumusiga inyama mu munsi oya wanashaka twagara avuga nka jewe gusa nta kindi avuga
natukane mugabo ibiganiro ntacyo biraba akora amazi imyaka ndamubona commentaire wenda abiraba ngo mira ikintu kuri umutima uracafuye mugabo Imana igiye gukiza merci ngongo namubwiye ninzo kwishurira kuri comptoir mu ndwitse uramubitse ndamuzi zine ego agoma yandika imwe agaruka muri Final Fact kuri comptoir wow Jusinzi ariko nengu mumwareka ago no murondera ikintu kimwatsa kugira bandanya wati commentaire ko ziduza nuze visibility kiganira oya nacu zigenda mwishurira nambwiye wakoze Jacques tura ndamwibutse ndagakura ugana namugusiga mbwa ndakurekeye nikitawe ndakwegasha arakubona nabona neza hano akoritsi ndanahevye inzoga no kona cisho je nahevye vraiment je dis après nabonye umuntu jeudi soir nto nishwa ego vraiment nabonye umuntu wishuye ngo kuri kwerekanye ubujuju bwawe ngo werekanye ngo gabaji ngo kwerekanye ubujuju bwawe nagaswe nishote ndabona karaba ntwenga anyways bantu mukijijwe twayifurije ko imivyamwa vya nk'imuyera kugira mu vyamire abo muri kumwe mwita ko badakijijwe bakizwe babonye ibikorwa byanyu voilà mubamire ivyamwa bakizwe kubera mwebwe voilà haleluya mbese mugira amahoro mugira umunezero mugira ubuzima mbese kuko umuntu akijijwe asanzwe kugira ubuzima ibintu mukora mubikore muri honnête ntimwibe muvugisha ukuri ntimusamba ndi komando barajeje kujya bikurikira ariko abavyeyi babo basinere basana ba nyina hambavu ivyo ariko vyagezwe 10 muzi mushaka ko ivyangwa mpemu yera sivyo kugira ngo mugwize ubugwaneza mu gihugu cacu ciza cyo Burundi mbese kigira bakizwa ba vrai nashaka kuvuga ikintu gabaje tutenga bakobwa ko turi kiganiro c'abadamu nyene sinzi abagabo baratera tete barajuje nabonye ariko abagore turafise ako uretse ko baramutse bajuja nabo baba badometse imwe bidasanzwe ego baba bari hejuru gute ariko nyine ko abamama n'abakobwa ari mu mukunda kuturaba basi tuje muri skin care ufise inzigo mu mutima ugumura abantu ya shetani dasi ura makia ufise ibihe ufise umubiri mubi ego umuntu afise inzigo uramubona mu maso ariko umuntu ari joyeuse ko naho yoba vyutse aba sinzibashe aba yaka umuntu afise inzigo wana nk'ushavuye ganiki hari umuntu yagushavuje sakabo wabaye makienandi ndavuga ni gusa gutyo nibiki kwa dasari ko hari umuntu yagushavuje uri kura mu telefone urusa naye mu maso shaka rero donc mureke naco bimaze nyamba mumva ko mukijijwe naco bimaze gucira we basi cyumurongo wawe ugire mu ijuru wenyene sawa basi abantu bareke basi andi tuja mu buriro sawa ureke kuducira intuze kuko na usanga uri kurikurira kwa manota wari kuja muri VIP uzosanga uri mu gikoni donc rero umutima mwiza bra muri logique dese muri tunaruwa tuvuga abagira nishavu mu ijuru turagoba amen ngo wowe ukora kinja mu gikoni wari ngo ozaliyo sininjira jamais ya hepfo hari anyu migeze nazo ninjira ahubwo nazo yinjira ko ndikuvuga basi wagira ubuntu bwo kwihana ku moto wanyu muragiye mu ijuru kora abakozi ibikorwa bibi ku isi basi ko bavuga ngo ibikorwa byacu bizade nivyo bitwubakira amazu meza mu ijuru sanje ndo mu gisito cibisazi kuri ibikorwa bizana ko zinga ku isi haba nawe mu gikoni umugani wa dashi ucuka umuntu awurujisho urinzigo yakwishe kuko kuri muri etage ndi mu kazi k'uburofa none bihera mariponi ya papa duniani bihera ku isi kuri turuhe tuvuga ibintu byinshi abantu muko muzaduka muri commentaire kandi mukijwe tubabona yo no makorane yo mwami Yesu muradutsitaza mwe mukora murameze no amosozi basigagira ama live kandi rero ubure haza ama live ubonye mu Instagram bakizwa hari abafotografe batovye bagenole kibiriraho tubona amosozi yameze gutyo ukabona none ndi muhuye ni uri kuratukana mu group WhatsApp ni uri kuracira imanza wawe wameze Imana irihangana Jesus midi tugusanga ku gicaniro usinzira gutyo wapfuye mugabo majambo umva yego vraiment nyabura umuntu asenga ugati ndakubwira ujya muntu naho hari umuntu umva ukubisako
ukavuga ati urya muntu muramubeshe shaka mukati kuboko je ndemeye kugenda atari maybe nyine abantu bari kune bari gutana ariko hari abantu tellement bari ivyete bisomeka umubwa ati sengera tellement ndabona ingene uri umugwaneza ndabona ingene urumvikwa vraiment je sinza kumvikwa hasi nsabira Imana we ko muzinanye we amakodasi mu telefonere Yesu urumva n'abandi muvanganye tugira amahoro bareke kujija abantu paha babwire sheri akajambo kanyuma shami imi wacu babwire bokumviza wewe ikintu tuvuga tumubiyeri vyinshi urindiriye karani iheretse mu binywa fashe voilà novuga gute ico novuga ukidije gerageza abantu bakumenyere ivyo mu ngeso zawe Oziya bitubwiye muri Galate 5:22 ivyamwa vyamwe mu yera bigendere umuntu avant yuko uvuga ubutumwa la façon te caractère zivuga ubutumwa babone yuko ego voilà niko jambo y'Imana rivuga hama aussi tureke kujija reka kujija umuntu ko yabonye apparence ngene yambaye iki voilà naco bimaze nubwo byoba bishitse akaba ari mu ngeso mbi numujije musengeri hama muwegere mubwire ibintu birashoboka mu bugwaneza hama ni wa musengera nabwo bugwaneza yakubonye ko byose bizoshoboka Imana ibarezege amen Mana turashimye cyane mwiyumvira ingene girigende yego vraiment ibe nziza cyane hama dushobozwa byose nuko namwemera na Yesu aduye inkomezi nukuri nitwera nituri abantu beza cyane gose suko twese tufisiga byuma byose twumaje kubikwiza mugabo umusenga ati mwemera nyobora byanze ko ndahaheba ibi byananiye guheba agushoboze kubiheba sino no kumubicikira ngo je kwa nsenga dimanche misi ndakijwe ya hari abantu baza gukora utanavuze ikintu kimwe utanamubwiye ngo hinduka ahinduka gukora ko juta abonye ingese zongene zikeze abona transformation yawe ngene yagenze kumera nkawe sha voilà uko nyene iyo nuko bakunzi bacu turayifuje ko ibyo tebisomeka kabuzi ko wemera Imana n'ukuri gendera bumana aha ku isi hamuka butaremera naho tarakiza utaremera Yesu nk'umukiza wawe umwemere umwakire ko uryo mujamara ryoshe amen ryo mujamara ryoshe araryoshe ubuzima nukuri ntube mu bantu bagenda bikoreye ibyago byose by'isi batagira batafise umuntu abatwaza afise igangata yiwe iremurutse ngo batwaze Yesu ndavuze ubutumwa amen mumbabarire mukizwe kandi mutakizwe no baba c'est entre parenthèses gatoya ku bantu ibyavuze byose nivyo nk'abamijima kwa turabibwiye n'abantu bose urashobora kuba ushaka kwitwa kuri umuntu mwiza aho ugacira imanza abandi peu importe ico wemera nyambura umujima mu Buddhist uri iki niki osito utangoye kubona yuko wowe urenze birapfuye nta muntu akiri ku isi arenze nta muntu yera ari ku isi na urafise ahantu utsitara so mama wumva ko we bigutsitaza atana kimwe ariko nikita ibintu ariko aragira ari byo birenze oya kitodi yuko we ico gije umuntu ukora ubona ko gisanzwe atawe kiko kirababa yes ago arico kiri kote ku manoti jana kurusha bijya nikita ariko aragira amino undi muntu ariko aragira nitayago donc yagure mumva yuko abantu tutariko turabwira juste ngo abakizwa nuko twafashe angle yonye me muntu wese ni ibintu donc général gucira imanza abantu kuko wewe urenze niwe uri umuperdant muri byo ujya warimereye neza Imana izo bazovugana ati hewe no kuri je vyaraza ati wa naco injira ni boni wewe wamuciriye urubanza ni uzosigara urahanwa kabiri nuko rero turabashimisha ko mwaturavye mwatwumvirije merci pour kuba waje mu kiganiro cacu yego kuri ni gitanumiye byari byangoye mu gahamera ariko biko biryoshe nati nyumvuga ati la mbere ya kamera hano hantu hari mwe muyera byamwa turavyujuje kurasenga mama pasteur hano hantu hari mwe muyera ego hari akayaga kamwe muyera cyane rero bakunzi bacu nuko mwakoze cyane Nikita merci Dacia merci kwagize ama commentaire Imana ibahezagire cyane kuba duhaye ama likes mwe umva mwakira imigisha y'Imana yivikagera iyo like wadoma ko megana ibintu bisanzwe iguha imigisha myinshi i weekend uzuronka ibintu bitesa n'indwi yagende neza gushika dusegura kandi vendredi yindi mbwa n'indi bwana muze mu birako kubera ko
byose biraryoshe byose birimo inyigisho byose birafise ahantu bigubona bigushikana rero kwa dukumurikirana ku munsi Imana bahezagire cyane na hejo muri girlfriend Bijan Bijan Siren Vibes TV.